Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye gushima Imana ko nongeye kuronka kano kanya ko kuba imbere yanyu kugira ngo ndabasangize ijambo numva nifuza kubasangiza muri ndwi yacu, nkuko turi muri ca kiganiro cacu kivuga ngo iciyumviro c'indwi, mu rundi rurimi ni Pensée de la Semaine. Ni kuvuga ngo ni ikintu gishobora kudufasha kwiyumvira muri ndwi mu buzima bwacu, ugasanga yaba jewe canke yaba wewe hari ico kigufashije muri ndwi, ugasanga mu buzima bwawe hari ikintu gihindutse kubera wafasha akanya ko kwiyumvira, ukiyumvira ijambo ry'Imana, ukiyumvira ku byo twasangiye, ugasanga indwi yawe irabaye indwi nziza kubera habaye ko kanya ko kwiyumvira. Nico gituma tucita iciyumviro c'indwi gishobora kuduherekeza indwi yose, kigenda kiradufasha. Rero indwi nifuza kubasangiza ijambo rivuga ngo mbega niyumvira iki. Ni nk'iciyumviro, ni nk'ikibazo nawe ushobora kwibaza ati mbega niyumvira iki, kuko ubuzima bwacu bugizwe n'ivyiyumviro, bugizwe n'ico umuntu yumvira, kandi iciyumviro ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bwanje na wewe, kuko umuntu ico tubona, ico mbona kuri wewe kenshi ni ikintu woba wiyumviriye. Mvuge ngo ubuzima bwawe ni ingaruka z'ivyiyumviro vyawe, ubuzima bwawe ni ingaruka z'ibintu wowe usanzwe wiyumvira. Rero ibintu wiyumvira bishobora kuba bibi canke vyiza. Iyo bibaye bibi, ubuzima bwawe bugenda buragaragaramwo ibintu bitari vyiza. Iyo bibaye vyiza, ubuzima bwawe tugenda turabona by'ukuri hagenda harabamwo ibintu vyiza. Nico gituma n'ijambo ry'Imana rirabivuga mu Migani igice ca 23 umurongo w'indwi aho havuga ngo kuko uko umuntu yiyumvira ariko ameze, uko umuntu yumvira mu mutima wiwe ngo niko ameze. Iri jambo rikoreshwa mu Migani bariko baravuga ngo aho umuntu ushobora gusanga ariko arakubwira ngo nufungure nunywe, ariko mu mutima wiwe akaba atari uko avyumva, akaba atari ko wavyiyumvira. Rero ngo naho womenga bimeze uku, kubera uno muntu mu mutima yumvira ibitari byo, uza gusanga n'ibindi bintu mu nyuma ashobora gukora bitabaye vyiza. Kubera iki? Ivyumviro biri muri we suko yarashaka kufungura, oya, ariko muri we hari ikindi ciyumviro. Nico gituma ushobora gusanga rimwe hari n'igihe umuntu ashobora kubwira uwundi muntu ngo ndagukunda, ariko vy'ukuri mu mutima ugasanga ariko ariyumvira ngo yaba waruzi, ariko ntiyabaye vy'ukuri umuntu avuze ivyo ariko ariyumvira. Nico gituma naho yabimubwiye mu nyuma ashobora gukora ibintu bitandukanye n'amajambo yavuze, ashobora gukora ibihushanye n'ivyo yavuze. Kubera iki? Ibisanzwe biri muri we biratandukanye n'amajambo yavuze. Rero iciyumviro ni ikintu gikomeye cyane. Ugiye kuraba izi nzu tuba tubona, burya inzu ntishoka yubakwa uko nyene, ntishoka ihagarara, ariko inzu ni iciyumviro c'abahinga ba ingenieur aba yabanje kwiyumvira canke yahawe igicapo, hanyuma wa mu ingenieur akayicapa ku gipapuro. Inzu tubona igaragara ni iciyumviro caje mu muntu. Rero iciyumviro ni ikintu gikomeye cyane. Indwi nico gituma ndashaka ngo uze wiyumvire ngo mbega niyumvira ibiki, mbega nibyaho ibintu mara umwanya munini ndiko ndiyumvira. Ushobora gusanga umara umwanya munini uriko wiyumvira ku mafilmu uba waravye, amwe novuga ngo nta n'ikintu c'Imana aza kugufashamwo. Ushobora gusanga umara umwanya munini uri kuriyumvira ku ndirimbo z'isi, atari indirimbo zigutuma uhimbaza Imana, wiyumvira ku Mana. Ushobora gusanga ikintu wiyumvira cane ari ikintu nta kamaro, nta kintu kiza guhindura muri wowe, kandi iyo ibi bintu wiyumvira atari vyiza, urumva ubuzima uza gusanga ivyo nyine watevye kuwiyumvira ari byo biriko biragenda bigaragara mu buzima bwawe, kuko wowe uko wiyumvira niko uri. Mu rundi rurimi mu Gifaransa bavuga ngo tel il pense tel il est. Iri jambo riri mu Migani. Rero uko wewe wiyumvira niko kenshi uri. Nico gituma naho umuntu atoba akuzi neza, umuntu harabahinga bavuga ngo urashobora kubona umuntu ingene yiyumvira bifatiye ku bintu ariko arakora. Ni kuvuga ngo ingene ngenda ndakora ibintu, urashobora kugenda uravuga ngo uno muntu yizera iki, uno muntu yiyumvira kino. Nico gituma n'umuntu yizera Imana by'ukuri bigenda bigaragarira mu bikorwa. Uyu ni Yakobo yabivuze, aravuga ngo wowe urizera, ngo nanje nzokwereka ukwizera biciye mu bikorwa. Ivyo umuntu akora birerekana ingene yiyumvira, kandi ku rundi rugezo birerekana nico yizera. Ariko ndagomba kukwereka ikindi biciye mu ijambo ry'Imana, ingene ushobora no gusanga umuntu aguye mu caha kubera ingene yiyumvira, ugasanga arakoze icaha kubera bifatanye n'ingene yiyumvira, suko novuga ngo yarabishaka, ariko bivanye n'ivyumviro biri muri we bitumye akora icaha. Ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo c'itanguriro igice ca 20, ndagomba kubasangiza umurongo w'10 n'umurongo wa 11. Haravuga ngo
Abimeleki arongera abaza Aburahamu ati ibyo wabitewe niki? Umurongo wa 11 haravuga ngo Aburahamu aramwishura ati nuko niyumviriye gose yuko atagutinya Imana kuriho ino ko bazonyica bampora umugore wanje. Aburahamu ndashaka murabe ingene yishuye Abimeleki, aravuga ngo nuko niyumviriye gose yuko atagutinya Imana kuriho ino ko bazonyica bampora umugore wanje. Kugira ngo mushobore gutahura ino nyishu nagomba ndabasangize ico bariko baravuga. En fait uyu mwami Aburahamu yari yahungiye muri kino gihugu, uno mwami acatwara umugore wa Aburahamu, ariko mu kumutwara suko yarashaka kumutwara. Aburahamu yari yabwiye uno mwami ngo Sara baravukana. Urero uno mwami acaramutwara, ariko icari cyaratumye Aburahamu abwira uno mwami ko Sara bavukana ngo nuko yari yiyumviriye ko ngo muri kino gihugu ntibubaha Imana, kandi yari yatinye ko bashobora kumwica. Kuko mu yandi majambo ni nkuko yaravuze ngo ni nkuko muri we yari yiyumvira ngo ninavuga ko Sara ari umugore wanje, kandi Bibiliya ikabitubwira ko Sara yari umugore mwiza. Ni kuvuga ngo Aburahamu yari azi ko afise umugore mwiza, ati aba bantu mu kumuntwara baraza kunyica. Rero kugira ngo Aburahamu aze gukiza ubuzima bwiwe acaza kubesha, ni kuvuga ngo akoze icaha kubera yiyumviriye ngo aba bantu icambere ntibubaha Imana, kandi kuba batubaha Imana baraza kunyica. Ibi bintu bica bituma yisanga yakoze icaha. Rero ibi biratwereka kubifatanye n'ingene wiyumvira. Urashobora gusanga nawe hari ibyaho horugwamwo kubera ingene wiyumvira. Nibi duhora twumva rimwe rimwe ugasanga umukobwa yagoye nk'umucacu ubusambanyi kuko yiyumviriye ngo wa muhungu yari karamusaba baryamane basambane, ngo niyo ntabikora ngo araza kumpeba. Ni kuvuga ngo ni cyumviro muri we kimubesha ngo niyo jewe ngo ntabikora araza kumpeba. Canke ugasanga umuntu yavuze ati jewe sinza kuvuga ukuri, kubera aravye ngo niyavuga ukuri hariho ibintu ashobora gutakaza. Ugasanga yemeye kubesha aho kuvuga ukuri kubera muri we yiyumvire ngo hari ibintu nza gutakaza, ariko ntiyaravye inyungu zihagaze mu kuvuga ukuri, canke ntiyaravye wa mukobwa ntiyaravye inyungu ziri mu kutaryamana na wa mungu kubera, canke mvuge ngo mu kudasambana na wa mungu kubera iki. Wewe yaravye ibintu aza gutakaza, ariko ntiyaravye ko harimo inyungu zo kubaha Imana. Ariko murabi catumye bakora kino caha abantu ko ari babiri, nuko umwe yiyumviriye ngo umuhungu araza kumuheba, uwundi yiyumviriye ngo niyo navuga ukuri bino bintu birashobora kumpitana, bino bintu birashobora kugira ingaruka mbi ku buzima bwanje. Rero ugasanga bya vyumviriye yari yiyumviriye nivyo vyatumye akora icaha. Rero nagomba ndakubwire ngo iciyumviro, ibintu wiyumvira wewe birafise ico bikora ku buzima bw'iwawe. Ibintu tugenda turabona ni ingaruka z'ivyo wiyumvira. Nico gituma muri ndwi yacu ndagomba kugutera intege, ndagomba kukubwira ngo ivyumviro vyawe ugende urabihindura vy'ukuri bibe ivyiyumviro bifatanye n'ico Imana ivuga. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri twebwe rigwiriye. Ni kuvuga ngo uko ijambo ry'Imana riba muri wewe niko rigenda ririrukana bya bindi vyiyumviro. Kuko uno mukobwa yagize ubwoba ngo umuhungu yohava mpeba, afise iciyumviro c'Imana kivuga ngo yibuka ko Imana imukunda, kandi ko nyimbo no muntu avuye ku Mana atazomuheba. Ibi bizomurinda kugwa muri caca. Canke ugasanga wa wundi yabesha kugira ngo ntave hariho ikintu kimushikira ngo kubera yavuze ukuri, akibuka ko Imana idusaba kuvuga ukuri. Uno muntu ukazosanga kubera icyumviro c'Imana caganje muri we kimutumye agenda arakora ibintu bimuhesha kubaha Imana. Nico gituma muri kino gihe birakeneye cyane ko wuzura ijambo ry'Imana, birakeneye cyane ko wuzura iciyumviro cha Kristo. Nico gituma muri nondwe ndashaka ndagutumirire kandi uze wibaze ngo mbega niyumvira iki. Ni wasanga ivyo wiyumvira bidafatanye n'iciyumviro c'Imana, ndagutumirire ngo kaba kajyo kukugenda uravuga ngo iki gihe ndagomba gutangura nanje guhindura ivyumviro vyanje. Rero ndakwifurije indwi nziza, izikubera indwi wongera kwiyumvira gose mbega jewe hajya niyumvira iki, hanyuma izikubere n'indwi yo kugenda urahindura ivyumviro vyawe mu biciye mu ijambo ry'Imana. Imana iguhezagire.